umugisha n'uhoraho yari mu ijuru n'isi kuri uyu munsi mwiza duhanguriye indwi. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo, nezerejwe no gusangira namwe iri jambo ry'Imana dusanga mu byahishuriwe Yohana igice cya 22 ku murongo wa 12. Ndaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Aya majambo y'ubugingo n'amajambo yavuye ku Mana. Imana icitugomba ko nuko twama tugavye. Barongera atubwiye kuri uno munsi ngo araje vuba kandi ajazanye ingero ikwiranye n'ivyo yakoze. Muri iyi minsi tumaze iminsi turonka ubutumwa butubwira ngo inzamba iravuze. Bimaze kuza kuri benshi, naje uyu munsi nanije kukubwira yuko igihe kitwegereye cyane gusumba aho twizereye. Mwene data uri mu maki, uhora haravuze ngo araje vuba kandi agiye kuzazanye ingero ikwiranye n'ivyo umuntu wese yakoze. Uyu munsi uri kurakora iki? Uyu munsi uri mu maki? Ijambo ry'Imana riratubwira ngo uwandura shishikare yandura, ugabitanya shishikare agabitanya, ariko ugororoka n'uwezwa babishishikare. Rero nagira ndakubwire ngo ico uri kurakora uyu munsi ni giki? Uri kuragororoka? Uriko urezwa? Hariho benshi bariko barandura, ubusambanyi bwabaye bwinshi, wewe uri kurasambana. Nagira ndakubwire ngo bishishikare, ubigirire umwete, ariko umenye ngo Yesu araje vuba, azanye ingero ikwiranye n'ivyo uri kurakora. Wewe uri kuriba, wewe uri kurabesha, wewe WhatsApp yagutwaye umwanya gusumba gusoma ijambo ry'Imana, wewe uri kurakora ivyo kugabitanya. Nagira ndakubwire ngo Yesu araje vuba, araje vuba. Sitera ubwoba ndiko ndabagirira, ariko nagira ndababwire ngo nukuri ariko aratugabisha. Kandi ikigeretse kuri ivyo naco nagira ndababwire ngo ibihe tugezemwo birerekana yuko Yesu ari hafi. Tugeze mu bihe bigoye cyane, ibi byose mubona biriko biradukikuza hirya no hino. Erega ibanga rya wa mugarariji nkuko Pawulo yabyandikiye ab'Itesalonika n'ubu ririko rirakora, ariko uribuza ni shengero. Amasengesho yabo mu ishengero niyo ari karabuza wa mugarariji ngo kugira ngo aseruke. Uwo mugarariji ninde? Ni Antikristo. We wariteguye, ariko arakora akazi mu buryo bw'ibanga, ariko arakora kandi abafise amaso y'impwemu barabibona. None we uri mu maki uyu munsi. Yesu araje vuba, araje kandi ikimuzanye no kugerera umuntu wese bikwiranye n'ivyo wakoze. Ivyo bikorwa rero nagira usuzume ivyo bikorwa uri kurakora bimeze gute. Uri kukorera mu kuri, uri kukorera mu kugororoka, kandi ntuhava uvuga ngo aya majambo araba abakozi b'Imana gusa, araba umuntu wese. Wewe uri muri politike, araje kandi azanye ingero yo kukugerera n'ivyo uri kurakora. Wewe uri kuradandaza, araje kandi azanye ingero yo kukugerera ibikwiranye n'ivyo uri kurakora. Bisigura ngo ntumuhave mwibaza ngo bari kwabwirwa abakozi b'Imana. Mbega wowe uri kuradandaza, uri kubikora mu kuri, uri kubikora mu bugororotsi? Mbega wewe uri kurakina politike, uri kuyikina mu kuri, uri kukina mu bugororotsi? Erega nagira ndababwire ngo umuntu wese ahaherera hajya dukorera imirimo, namwe muri abakozi b'Imana. Jewe ndi umukozi w'Imana, kumbure abizindukiramwo akavyirirwamwo, ariko nawe uzinduka uja mu isoko, umukozi w'Imana hajya uri mu isoko. Wirinde, wiyubare. Yesu ashobora kuza uri hajya mu isoko. Wewe uri umunyepolitike, nawe ubikore wiyubara, ubikore mu bugororotsi, ubikore mu kuri. Politike hari abayise ko hariho politike yo kubesha. Nta politike yo kubesha. Birashoboka yuko umuntu akina politike akayikina mu kuri. Mbega Yesu aje akagusanga muri iyo politike, yosanga bimeze gute? Yosanga uri kurikina mu kuri? Yosanga uri kuyikina mu bugororotsi? Umuntu wese yiyubare. Mw'abanyeshure aho muri mwishure, mumenye yuko muri abakozi b'Imana aho mwishure. Mwige neza mu kuri, mu bugororotsi, mudatrisha. Mumenye ngo aho muri namwe muri abakozi b'Imana. Mukororoke, muze twese dukore ibikorwa vyiza byo kugororoka, twiyubare. Turabe aha hepfo haravuga ngo ndi Alpha na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itanguriro n'iherezo. Ku murongo wa 14 haravuga ngo harahiriwe abamesura imyambaro yabo kugira ngo babone kwegera ca giti cy'ubugingo, kandi bace mu birimba bashike kuri wa mugwa. Inyuma hazoba imbwa n'abarozi, abashurashuzi, abicanye, abasenga ibigirwamana, n'umuntu wese akunda kubesha akabikora. Jewe nabonye ibi bihe vyatugezeko.
murazi ko nabonye ibi bihe byaba bo mu nyuma yavuze ngo bazoza mu nyuma imbwa n'abasambanyi, imbwa, abasenga ibigirwamana, abashurashuzi, abicanya, umuntu wese abesha bariko barabikora. Mbega ibi bihe nimubona ko burya byadushitseko? Imana idufashe cyane, ndakwinginze. Yesu araje vuba, biriguma bisemererwa mu matwi y'abantu benshi. Uraryama ukumva ijwi riko rirasemerera ngo Yesu araje vuba, uwundi yaryama ngo inzamba. Ubu biriko Imana iriko iradukebura. Mbega wewe nta kuntu wokumvira ijwi ugahindukira, nta kuntu wokumvira ijwi ugaheba ivyo bintu urimo? Hasigaye n'abaza gusambana bari mu nzu y'Imana. Ndakwinginze upfumugira ico utinya. Uri mu nzu y'Imana wirigura hanogwa n'amajambo y'ubugingo, utinye ubivemwo, ubihebe. Reka kwiba, reka kwisambanya, reka gusambana n'uwo muhuje ibitsina. Ivyo bintu nibizira imbere y'Imana. Yesu araje, nagusange muri ivyo urimwo. Ndakwinginze nagusange muri ivyo urimwo, kuko akagusanga muri ivyo urimwo uzosigara, kandi gusigara n'amahano. Ndakwinginze witegure, nanje nitegure, twese tuzoba musanganira mu kirere Kristo. Kandi uretse nuko Kristo yoza kudutora, urupfu rushobora kuza. Mbega hamwe wopfu uyu munsi wojahe? Mbega hamwe wopfu uyu munsi ivyo urimwo uyu munsi ubona ari bikorwa vyo guherekeza? Ivyo urimwo uyu munsi ubona ari vyo kwemerera kurangiza neza? Ikibazo ni kuri wewe nanje, ariko icyo nakubwira nuko Yesu aje vuba, kandi azanwe no kugerera umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Imana ibahezagire cyane. Hahigwa ufise ugutwi kumva, akumva aya majambo yo guhanura, aya majambo y'inkebuzo Imana iriko iravugana natwe. Uhoraho abahezagire cyane.